Makuru yihuta ku basirikare barenga 8 b'u Burundi bahungiye mu gihugu c'u Burusiya. Abo basirikare barimwo intwazangabo, abaofisiye mu nzego zo hejuru mu gisirikare c'u Burundi. Abo bakaba bahungiye mu gihugu c'u Burusiya inyuma yaho bahawe misiyo yo kuja kurondera ivyigwa, kwiga ndetse no kuronka imyimenyerezo ya gisirikare ihambaye ku rwego rwo hejuru mu gihugu c'u Burusiya. Ariko bashitseyo bose baca barahunga, kuri ubu ngubu bakaba banyegeye mu gisagara ca Moscow mu gihugu c'u Burusiya. Vyagenze gute? Niki catumye izo ntwazangabo zihungira mu gihugu c'u Burusiya? Perezida Ndayishimiye agiye kuvyifatwamwo gute? Ni mu gihe hari ubwoba bwinshi mu Burundi kubera ko uko igisagara ca Uvira kigenda gisungerezwa n'abagwanyi ba M23, birateye ubwoba Barundi cane kubera ko babona ko ariko kuka kanyuma bari basigaranye ko guhemeramwo, kubera ko abasirikare b'u Burundi ndetse n'aba FDLR bafatanije na Wazalendo n'igisirikare ca Congo barakubiswe muri Goma, barakubitwa mu gisagara ca Bukavu, barigizwa kure bahungira mu gisagara ca Uvira, abandi barahungira mu gihugu c'u Burundi. Twababwiye ivyabaye ku kibuga c'indege ca Bujumbura mu misi heze, ibintu bikaba biteye ubwoba. Twababwiriye inama y'abajenero yabaye mu Kayanza, iyo nama ikaba giturumbuka inyuma yaho vyaboneka ko ubwo bari bwishi cane, ndetse tukanababwira iyugagwa ry'umupaka uhuza igihugu c'u Burundi ndetse na Goma ndetse n'igisagara ca Uvira, kubera ubwoba buhari ko umwanya n'umwanya intambara ishobora kwadukira ikisanga mu Burundi, kuko intera hamwe nyinshi zo muri FDLR ndetse n'abawazalendo benshi bahungiye mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bakango baranaguza amazu mu gisagara ca Bujumbura, abandi barimukanye ndetse barahungana n'imiryango yabo. Ivyo ni ibintu biteye ubwoba cane, ariko tubanze twigarukire kuri no nkuru. Inkuru isa nkaho gose iteye ubwoba kandi yavugishije abatari bake yoba mu binyamakuru vyo mu karere ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi. N'inkuru iriko irahanahanwa cane, yatumye benshi bibaza Perezida Ndayishimiye muri kino gihe arasigarana iki? Igisirikare camuvuyeho, abanyapolitiki bamuvuyeko, benshi batanguye kutarya umunwa ku kuvuga ibibazo bihari, bavuga ko ibintu vyamaze kuyangara mu gihugu. Benshi batanguye gusemerera, akarorero n'uyu nguyu yamaze gutangura kuvuga ko intwaro yamaze kunanirwa. Ndikunda zirika wundi ko nerekanye abantu bivye mahera plus de 50 millions, ngibi vyemezo vyose, inspection zaraje, iperereza ryaraje. Yo n'umunyepolitiki wo mu Burundi yitwa Gabriel Banza Witonde, turaza kumwumva muri ano makuru, tuze kubaha umuco kuvyo avuga, ndetse akaba yavuye mu gacerere ku bibazo biri mu gihugu. Igisirikare naco catanguye gucanamwo kubera ugutumvikana kubiriko birabera muri Congo, na cane ko Perezida Ndayishimiye ariko arirukana bamwe mu bategetsi bakomeye. Twarababwiye ku munsi w'ejo inkuru yibogozwa ry'uwararongoye igipolisi mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Uyu nawe akaba ari Christophe Manirambona Batazira wa Kenya. Tubabwira ko yasubiriwe na General de Brigade Emmanuel Ndayiziga. Perezida Ndayishimiye kandi aheruka gupfunga ikindi gihangange gikomeye mu butegetsi bwiwe. Uyu nawe akaba yaramupfunze, yagirizwa ko afise amakuru ndetse n'amabanga ari gushira habona cane ku vyerekeye urupfu rwa Adolphe Nshimirimana, ariko hakaba hari no kutumvikana kuri hagati y'ivyo bihangange ndetse no kutarabana ryiza hagati mu bategetsi bakomeye. Uyo rero Gahungu Bertin Gahungu yapfunzwe inyuma kandi ifungwa ry'igihangange Nyeganyega. Twababwiye kandi abandi bagiye bapfungwa birazwi neza, bakomeye bari mu butegetsi bapfunzwe barimwo Badeziro w'amahoro, barimwo ba General Ngiyome Bunyoni. N'uruvangitirane rw'ibibazo biri muri CNDD-FDD ndetse no mu Burundi muri rusange. Ibi vyose rero bikaba biteye ubwoba cane. Abasirikare 8 b'u Burundi bari bararungitswe gutorezwa mu Burusiya, batorotse igisirikare baca bahungira mu gisagara ca Moscow. Muti bimeze gute? Ino nkuru irababaje ariko iranateye ubwoba. N'abasirikare bashika ku 8 b'u Burundi bari bararungitswe mu myimenyerezo ya gisirikare mu gihugu c'u Burusiya imbere yo kuja mu ntambara yo mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Abo basirikare ko ari 8 bose bakaba baratorotse barahungira mu gihugu c'u Burusiya muri kino gihe tuvugana bari mu Moscow. Uko gutoroka kw'aba basirikare rero kukaba guca amarenga ko batashakaga kuja kugwanira mu buseruko bwa Congo. Narirya n'abasirikare bamwe babonye urugamba ruhashuhanye, bamwe ngo hari abarinjiye muri M23, abandi barahunga. Murazi neza ko hari n'abasirikare barenga 30 bafashwe n'ubutegetsi, no kuvuga bari bataye urugamba, baraciriwe urubanza
muri kino gihe bakaba baraciriwe imyaka umwe harimwo abaciriwe imyaka 20, harimwo abaciriwe imyaka 10, abaciriwe umunyororo wo guherayo ngo barataye urugamba kubera ko babona ko bariko baragwana intambara batumva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku gutoroka rero kw'aba basirikare kukaba kwerekana ko batipfuza nabo nyene kuja muri Kongo nka bagenzi babo benshi barimwo abapfunzwe, kuko gushika uno mwanya turiko turavugana abahanganye n'umuhari wa M23 ntibumva imvo nyamukuru ituma bariko baragwana iyo ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zifatanya n'iza RDC zitwa FARDC mu rugamba rwo kugwanya M23 kuva muri 2023. Urwo rero ingabo z'u Burundi rwose zikaba zarahuriye n'ivyago bikomeye cyane, kuko zambuwe ibice byinshi zagenzura mu ntara ya Kivu y'Amajaruguru, ndetse zikaba zimwe zarahungiye muri teritwari ya Uvira ndetse no mu bice bihana imbibe na Uvira. Abandi bashoboye kuyanyaga barinje mu Burundi barafatwa barapfungwa, abandi nabo bakaba banyegeye mu misozi ihanamiye ikiyaya ca Uvira. Koloneli mu ngabo z'u Burundi yatangaje ko abaofisiye bo ku rwego rwa generale barwanyije ico cemezo co kurungika abasirikare mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bitewe nuko zitigeze zitsinda urugamba mu mateka yazo. Bakaba uwo mujenerali akaba avuga ati abajenerali mu ngabo z'u Burundi banze ko abasirikare b'u Burundi barungikwa bakagira uruhara mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC, kubera ko u Burundi bufise amateka y'ibikorwa bya gisirikare ameze nk'inkuru mbi irimwo itembagazwa ry'ubutegetsi, kurwanira kugira ijambo mu karere, ndetse n'ubutumwa butageze ku ntego. Nubwo rero abo baofisiye bakuru mu ngabo z'u Burundi badashigikiye ko abasirikare baja kugwanira muri RDC, Perezida Evariste Ndayishimiye we yakomeje guhatiriza biturutse hanini ku mafaranga menshi yahawe na leta ya RDC, akavuga rero ko abasirikare bategerezwa kuja kugwana muri Kongo, kubera ko muri kino gihe ameze nk'udafise amahitamwo yandi. Perezida Ndayishimiye akaba abona ko nasubiza inyuma ingabo ziwe, nawe yaramaze kwikwegera. Ubu ngubu M23 iramwegereye mu gisagara ca Uvira, abona ko rero kuzisubiza inyuma ari ukwita mu mutego. Muri kino gihe rero nta yandi mahitamwo afise, abasirikare biwe bategerezwa kugwana ku gupfa no gukira, kuko muri kino gihe ntibikiri kugwanira Kongo gusa, ahubwo biri no kugwanira u Burundi, kuko uko yagiye aragwana niko yagiye ariyegereza ibibazo, ndetse n'ibitero bikomeye bishobora kwaduka muri Uvira bikaba bishobora gusatira igihugu c'u Burundi. Perezida Ndayishimiye rero ari hagati nk'ururimi, nta yandi mahitamwo afise usivye kugwana gushika ku kuka kanyuma. Bamwe mu basirikare babona rero ko ibintu vyifashe, bamaze gutangura gukoramwo akabo karenge, bakaba batanguye guhunga. Ibi rero Perezida Ndayishimiye yatanguye aronka amafaranga, abona ko ari ugufasha mugenzi we, ariko ubu ngubu urugamba batanguye kuri umutana. Yo baba FARDC nizo Wazalendo nazo zatanguye kuvuga ko ahubwo zipfuza ico gisagara ca Uvira. Abasirikare b'u Burundi nabo bariko baragwanira. Ubwo leta y'u Burundi n'iya RDC zagiranira amasezerano y'ubufatanye mu vya gisirikare muri Kanama 2023, Ndayishimiye yahawe ishimwe ry'imiliyoni zirenga 2 z'amadolari y'abanyamerika. Abasirikare rero b'Abarundi bari barijejwe ko baraja bararonka umushahara ugera ku madolari 5,000, ariko menshi akabaja mu mifuko w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bikaba vyerekana ko icuka atari ciza, ibintu bishobora guhinduka nabi cyane kuri Perezida Ndayishimiye n'akagwi kiwe bafatanije kurya ayo mafaranga. Hari bamwe rero bavugwa ko mu gisirikare c'u Burundi ibintu vyunyutse. Hari n'indi nkuru ivuga ko abaofisiye bakuru, no kuvuga intwaza ngabo 14 batorotse igisirikare c'u Burundi mu myaka irenga 2, aho rero umwuka mubi ukomeje gututumba mu gisirikare c'u Burundi, nubwo indongozi zitava mu gacerere ngo zivuge ko ibara ryaguye. Biraboneka ko kuva mu mwaka wa 2023 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yarungika abasirikare kugwanya umuhari wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuva
ku muto gushika ku mukuru bafise ubwoba bwinshi cyane. Nyuma rero yo gutsindwa bikomeye mu rugamba rwabereye muri teritwari ya Masisi no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, hari abasirikare benshi b'u Burundi banze gusubira kugwana. Bamwe rero batorotse igisirikare, abandi babaregwa mu majana bakaba baratawe muri yompi, bakaba bafungiwe i Bujumbura ndetse n'ahandi bagirizwa kutubahiriza amabwiriza y'ababakuriye. Inyandiko zitandukanye z'ivyemezo vyafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuva igenekerezo rya 2 z'ukwezi kwa mbere gushika 2023 gushika ku igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa gatanu 2025 zirerekana ko abaofisiye barenga 30 batorotse igisirikare c'u Burundi. Ivyo umukuru w'igihugu rero akaba yarabishingiyeho yemeza ko batakiri abasirikare b'igihugu. Mu ntwazangabo zatorotse igisirikare c'u Burundi harimwo abakuru 14 barimwo 9 bo ku rwego rwa koroneri, harimwo witwa Nizigiyimana Pierre Claver Lieutenant Colonel, Barikore Alexis Lieutenant Colonel, Nindereye Angelus Lieutenant Colonel, Nkurunziza Willy Lieutenant Colonel, Habarugira Diomede Lieutenant Colonel, Ndikumagenge Apollinaire Lieutenant Colonel, Nahimana Dafroze Lieutenant Colonel, Ndayishimiye Jean Baptiste na Lieutenant Colonel Hatungimana Philibert. Ibiro vya Perezida w'u Burundi bigaragaza ko muri aba baofisiye bo ku rwego rwa koroneri uwa nyuma wakuwe mu gisirikare c'igihugu kubera gutoroka ari Lieutenant Colonel Nindereye Angelus wari ufise inomero imuranga matrikire SS ubusa amajana 813. Uyu akaba yakuwe ku rutonde genekerezo rya 13 za 11 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Umukuru muri bo rero ni Colonel Nizigama Claver Pierre, akaba yarakuwe ku rutonde rw'igisirikare ca leta tariki ya 8 Mata 2025. We akaba yarafise nimero imuranga SS ubusa 274. Abofisiye bakuru bafise ipete rya majoro bakuwe ku rutonde rw'abasirikare b'u Burundi bazira gutoroka ni Majoro Nkengurutse Merance warukuweho ku itariki ya 21 Gashyantare 2025. Majoro Nkeshimana Edi Germain warukuweho tariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 2024. Majoro Ndizeye Ildefonse, Majoro Ntakabanyura Eric, Majoro Ntungwanayo Alphonse wakuweho mwo itariki ya 13 mu kwezi kwa 12 2023. Abasirikare bafise ipete rya kapitani batorotse igisirikare c'u Burundi ni 13, mu gihe abafise irya Lieutenant batorotse ari 4. Ubu tuvugana rero igitutu nicishi ku ngabo z'u Burundi ziri muri Kongo. Ubwo bane bwishi mu nzego z'umutekano, abanyagihugu nabo ntibatekanye kubera ko ibintu biriko biravugwa ndetse n'ibiriko biribonekeza muri kino gihe bishobora kuza kunyura ibintu. Ingabo z'u Burundi zirunze mu ntara ya Kivu y'Amajepfo cancane mu bice biri hafi ya Bujumbura nk'igisagara ca Uvira, hamwe rero niza RDC imitwe ya Wazalendo na FDLR bikaba biri mu myiteguro yo guhangana n'abagwanyi ba M23, yaba iyo kubatera cangwa se kubasubiza inyuma mu bitero vyabo. M23 ikaba nayo itaryamye kuko nayo nyene ikomeza kwaguka binyuze mu gutoza abagwanyi bashasha, kuko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025 ikaba yarinjije mu gisirikare abasirikare barenga bashasha barenga 7,400 bari bamaze amezi 6 batorezwa mu kigo ca gisirikare ca Rumangabo muri teritwari ya Rucuru, kandi ikaba bafise ibikoresho bihagije, bambuye ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC. Umugaba mukuru w'abagwanyi ba M23 yitwa General Major Sultan Makenga ku itariki ya 2 z'ukwezi kw'icenda nibwo yagaragaje ko afise intumbere yo gufata ibindi bisagara bikomeye muri Kongo harimwo Karimi ndetse no mu ntara ya Tanganyika, kandi kugira ngo ivyo bishoboke bisaba gufata na Uvira. Mu gihe rero abagwanyi ba M23 bo kwegura intwaro bafise nta kabuza intambara yofata indi ntera, ikabaho rero bikaba bishobora kuba igitutu gikomeye ku ngabo z'u Burundi zifise ibirindiro hafi ya Bujumbura. Ingabo z'u Burundi zikaba zongeye kurushwa imbaraga n'abagwanyi ba M23, zikaba rero zishobora
kubisaba ko bashobora guhungira i Bujumbura ariko zinategetswe gukomeza kugwanira muri RDC, ni hahandi hakaba hakongera kumvikana inkuru z'abofisiye benshi batoroka nk'uko byagenze mu myaka ibiri ishize. Ibi rero ni ibintu bitoroshe rwose, ibintu birakomeye ku mpande zose, yoba mu nzego z'umutekano, yoba mu banyepolitike. Twatanguye twumva umunyepolitike yiyamiriza ibibera mu Burundi, iyo munyepolitike akaba ari Gabriel Banza Witonde. Gabriel Banza Witonde kugeza ubu yarazwi nk'ugendera mu kwaha kwa CNDD-FDD, kenshi yagize ico avuga, akaba yashimagiza intwaro na cancane Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe. Hano rero vyahindutse gose, Gabriel Banza Witonde yerekana ingene intwaro ihari ikingira ubusuma, wenyene akaba avuga ivyamubayeko muri Rona, akaba avuga ingene intwaro yitwaza amacakubiri kugira inyegeze ko yananiwe gutwara. Gabriel Banza Witonde yerekana ko demokarasi atari amatora nk'uko intwaro bivuga, yakaba yiyamiriza imvugo yo kwitwaza abazungu ngo nibo bariko barabuza intwaro gukora ivyitegerezwa. Akaba avuga mu majambo yiwe, tugira tumukurikire. Gabriel Banza Witonde yashavuye gose, tukaba twaheruka amajambo atangaje ya Nestor Girukishaka inyuma y'amatora. Ubu naho ni Gabriel Banza Witonde ahejeje kudutangaza ivyiwe rero navyo